reka nagomba cyane mwaramutse wewe unteza amatwi. Amazina yanjye nitwa Apollinaire Nikampaye, chaîne yanje YouTube yitwa Apo Business. Ni chaîne ncisha ibintu bitandukanye harimo bijanye no kwiteza imbere, bijanye n'ubumenyi, bijanye n'indero, bijanye n'ikibano, impano zitandukanye ndabyisha kuri no chaîne yanje Apo Business. Kuri no munsi twebwanya ku kintu no kwita mentalite negative canke ivyumviro bitari byo, kwihebura, kubona kwiwa batakizovamwo, ivyo ukora byose takizoza, ivyo ugomba gukora byose bitazoshoboka, de pensée négative. Ubwo rero turi benshi ubwo abantu ni benshi cyane, umuntu nyine akabona kumenga ivyo ariko arakora ntakizovamwo. None mbubwiye gukora ikintu kabuzi neza bamaze kwishaba ko atakizovamwo, kizovamwo gute? Ico nikoze ndakubarije uri kuranyumviriza. Ubwo muje kurima, ariko niba muje kurima wamaze kwisha muri wewe ntakizovamwo, kubera iki ntakizovamwo? Nimba amaze kugira iyo mentalite negative ko atakizovamwo, kizovamwo gute mu gihe iyo confiance atayofise? Umva nyine nabwiye kubikora ni kuheza ibwirizwa ni kubavyita. Hari gihe nyine umuntu aja kurima ugasaba umuntu yigire kurima, ariko nyine abantu bakamara ati naho ugiye kurima imvura yacitse, bagaca bakora ijambo ngo genda upfe gufuta amaboko. Muramaze kumva iryo jambo, genda upfe guta amaboko canke reka mfe guta amaboko, reka mfe kurima ntakizovamwo, reka mfe kurima ndazi sinzimbura, reka mfe kurima ndazi sinzosoroma, reka mfe kurima ntakirimwo, reka mfe guta amaboko. Iryo jambo muramaze kuryumva? Canke umuntu mugenzi akamara ati geruta amaboko, no kuvuga geruta amaboko ntakizovamwo, kubura ibikoko bizobijya, reka mfe guta amaboko. Iryo jambo sinzi ko maze kuryumva ariko rirahari. Rero byerekana yuko nabo ukora ico kintu ntakizovamwo kubera ko nyine nawe nta cyizere ufise. Pensée négative, mentalité négative, ko nako atakizovamwo ivyo ugiye gukora. Sinzi ko maze kubona ico kintu ko mumaze ko kucumva. Ikindi cya kabiri bikunda kugaragara mu mazina twita abana bacu, ugasanga umuntu wese umwana wiwe mfe kurera canke bapfe kurera, ariko twapfe kurera so mvuze, ariko nashatse kubaho tumwe mfe kurera, bapfe kurera, no kuvuga ntakizovamwo, n'umwana wanje ntazokura, reka mfe kurera nyine ndazi ntazogera. Sinzi ko muvyumva neza. Ugasanga umuntu umwana wiwe kumbure ndi mugwanko nasi ndiko ntongama uburorero, ariko nyine amazina niko nderekana yuko ushaka kwita umwana izina ryawe bikerekana ko ari mwisi, yari afise ikintu yari ifise impamvu yari mwisi. Mfe kurera, bapfe kurera, bukene, amazina nkayo, ndi mugwanko, baca mugwanko, vyerekana neza yuko umenga nyine nta kirimwo, reka mfe kubikora ariko nta kirimwo. Ugasanga umuntu ari ngaho ari birengaho nyene, ariko urumva ko azana ibintu akuri mu mutwe, ari amazina, ari migani, vyerekana ko ivyo agiye gukora atakizovamwo. Ugasanga umuntu ari ngaho ari doga, twebwe wacu ntibarongogwa, abakobwa bacu ntibarongogwa, twebwe wacu abahungu ntibarongora uko twebwe wacu ntibatunga, naho urakora gute ntutera imbere, twama mu bukene. Ivyo birahari, ndazi ko abantu benshi bifise, tuba mu bantu nganira n'abantu, nyaga n'abantu, ndavyumva kenshi. Iwacu ntibarongogwa, iwacu ntitwiga, naho wiga nturonka akazi. Ivyo vyose vyerekana ivyumviro bitazo biza kononera umuntu kudashika kuri giterambere agiwe, kuko ivyo vyose vyerekana ko yamaze kuvyumva bo muri wewe, bizabigoye ko bijana mu ngiro, bizabigoye ko uzoshika kuri giterambere mu gihe ufite ivyo bintu mu mutwe, bigoye gose. Rero ugasanga umuntu navukiye habi mu muryango utariwo, navukiye mu ntara mbi, navukiye mu gihugu kitarico, navukiye ku mugabane atariwo, yo mvukira Buraya, yo mvukira Amerika, yo mvukira Aziya, yo mvukira hehe, yo mvukira aha, yo mvuka suku, yo mvuka mezuku, iyo mvuka nsanga umuryango wanje umezuku. Ivyo vyumviro vyose wa muntu we unteze amatwi vyerekana neza yuko bizogora gushika ku iterambere. Nimba ufite ivyumviro bihagaze aho hose nagenda avuga, iterambere rizo barigoye. No kurariza ko muri wewe ubwawe nyine ata
objective ufise urafise ikizere muri mu mutwe wawe uko bizogenda neza ivyo ukora urafise ikizere kuvuga ati ejo hazo bari heza uri ku mirimo iyo mirimo uri kurayizereza kuzogushikana ahantu wa muri kuri dabishaje birabe ko hariho zimwe mu gendo yaseza cyangwa nawe ufise icyumviro mutwe uvuga uti ndiko ndakora ko ntakizovamwo ndabizi neza ninezeza ko utari muri abo ukaba muri abo nawe nteza amatwi nizera ko ugiye guhindura inyuma yo kumva ino video naco nuko atari kubashimira kwa keshi mwabanye nanje mugerageza kubana nanje ushaka utaragira sabone kuri chaîne yanje Apple Business nta kabuzo utagira sabone so bari byiza cyane na partage ukayigira kubera kino video ibifashije benshi cyane ugize partage ugize icyo ufashije ugize icumara bituma abantu benshi bahinduka nabo bakava muri iyo mentalité negative bakaba bari vyumvira atari byo bibamiza ahantu hari hasi bibamiza ahantu kubona ko usuzuguritse uri hasi wowe utameze nk'abandi hari aho utoshika ufise de limite ico no kubira coco urashoboye kandi ntacu udashika kuntu bikomeye cyane kuko nawe uri umuntu adasanzwe reka nagushimire kwa nanje tuzosubira naho utaha